kubera kuriha wazanye n'iki musi Imana yongeye kumpa kunshoboza kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Imana ihabwe icubahiro. Numva imbere yuko ntangura numva nagomba nakubaza akabazo kubera kuriha. Nakabazo nakubajije hanyuma wishure muri wewe wazanye n'iki umba hari icyo waje kurota saya ini balik kwa Mungu batalima wa Mungu amwe woda kulima umenga ushitse agatangaza ene kuko kutaguye basi muhira kubera ko muri uyu mwanya atanga imanza zihari. C'est une vraie question, mais qui va se dire sérieuse, qui va se dire qui commet. Oui, oui, alors, comment va la vie chez les gens? Jadi ko ndabara kuko najyana kubera ikibazo nakibajije. Injira muri wewe wibaze kandi wewe nyene ndazi ko udashobora kwibesha ko ni wibesha nyene uzoba wiyemuti kubera iki waje muri pastime kugira ngo umwanya ubura he ni kubera ko ari kwa Mungu abakristo bose baja gusenga. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Numva tugiye gusangira ijambo ry'Imana rifise umutwe uvuga ngo Imana irakora kugeza n'ubu. Haleluya. Imana irakora kugeza n'ubu. Amajambo y'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yohana 5:17. Haleluya. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 5:17. Aravuga ngo Yesu arababwira ati data arakora kugeza n'ubu nanje ndakora. Asubiramo. Yesu arababwira ati data arakora kugeza n'ubu nanje numvise sonikirwa kuri iri jambo rivuga ngo iri jambo ry'umutwe rivuga ngo Imana irakora kugeza n'ubu kuko iyo tuvuze Imana tuba tuvuze data mwana mpemu yera. Haleluya. Iki gihe Yesu yabivuga tugiye mpemu yera ntiyari bwatangwe, ariko uyu munsi turi mu ngoma ya mpemu yera kandi ingoma ya data, ingoma ya Yesu Kristo Imana mwana yarabayeho zose. Ni ukuvuga ngo byose birasukiranye. Imana ishimwe cyane. Nicyo gituma numvise nsonikirwa kuvuga ngo Imana irakora mu butatu bwayo kugeza n'ubu.
Alléluia. Alléluia. Ari filme naraje. Iyo filme yari ifise ijambo ry'umutwe teme cyangwa isije cyangwa ingene bayise. Iri mu Congereza ivuga ngo God is dead. Mu Kirundi Imana yarapfuye. Nya filme umwigisha yari umwigisha yigisha ikigwa bita filosofi muri kaminuza, hanyuma kuri icyo kigwa aratonda mu ishure, hanyuma atonze mu ishure arashika aravuga ati jewe ikigwa canje amasaha yose kizomara sinitayeho kuyashira ku mutima, kuko hamwe icyo ngenda bigishe mwocumva n'ingoga ikurizo biheze ikigwa kizoba kirangiye amanota ndabahe hanyuma mwige bindi. Ataravuga ati icyo ngomba kubigisha ni iki kivuga ngo Imana yarapfuye, kandi sinirirwa ndadevelopa amateori maremare, sinirirwa ndavuga birebire kugira ngo ndabibereke ingene Imana yapfuye. Ndagomba ko namwe ubwenge bwanyu nibwuguruke wiyumvire urabe ingene ibintu bigirayo ayo Mana iri, hanyuma uce ugira conclusion, ugire indunduro ya byose, uce unyandikira ku rupapuro rwawe kugira tugire ko n'ikibazo, uce ufate urupapuro w'ikibazo wandike izina ryawe, hanyuma uce unyandikira ijambo rivuga ngo God is dead. Cyonyine ikibazo kurizo biheze n'amanota nca ndabaha, hanyuma muri iyi kuru muzoba muyihejeje n'iki kigwa kizoba kirangiye. Abanyeshuri murazi yuko bikundira amanota breve. Hanyuma Shavuga ati okay, fata impapuro rero presentation, hanyuma mwandike ijambo rivuga ngo God is dead. Imana yarapfuye. Abanyeshuri bararengera. Hanyuma mugabo habamwe umwe, kandi n'ubumwe n'isu kubera ko yari umuntu asega rwose, mugabo sinzi ingene afashe urupapuro ubu koko ndabanja ko nareke Imana yapfuye. Umwe wenyine bati wa mwarimu n'abanyeshuri bavuga bati ubu rero abanyeshuri basigaye ntibaturubanze, muri twebwe ninde afise ukuri? Abanyeshuri bose baca bahagarara ku ruhande rwa wa munyeshuri baravuga bati nawe twabyanditse Imana ntiyapfuye. Igikurikira nuko muri ico gisagara hariko haraba konsere yivuga butumwa, konsere y'indirimbo z'Imana. Hanyuma abantu bose barajayo, n'umugore wa mwigisha arajayo kuko nawe nyene yari yakijijwe. Hanyuma noneho habikanguro uwo mwarimu apfira mu ibarabara, yaragiye kurondera umugore wiwe, mugabo icyanyoheye nuko yatuye kumfira arizera Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Nagenda babwira ngo uyu munsi si hari abantu benshi bibaza ko Imana itakiriho, abandi bibaza ko iriho, mugabo bibaza ko ari ikigirwamana gisigaye kiri ngaho. Mugabo kano gatondo ndagufitiye inkuru nziza ivuga ngo Imana iracakora. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi bamwe umugwi umwe ni w'abantu batemera ko Imana ikiriho kuri uruhande rw'uyu mwigisha. Ari abantu bavuga bati iravye ibintu biriko biraba nta Mana iriho, yaba yariho iba itavyemera ngo bibe. Bakambaka abandi nabo bakaraba ivyo bafise, bakaraba n'utwo bigira, bakabona umenga nta kibahagarika, hama bakibaza yuko nibo le maître, nibo
nibo bafise nibo ibintu byose barabikontrola. Rero iyo mana ni imana y'abantu bihemuye batagira uko babayeho. Turi kumwe abayirondera n'abantu batagira ingene babayeho. wewe urasenga nibyo vrema ko je tunayikeneye. Narigeze kuronka abashitsi mu 2014 mutoyi wanje yazananye n'umugenzi wiwe, hanyuma bamaze gushika ndababwira ni rero ni jewe kwa Mungu tuzoja gusenga. Ati twende tukeneye gusenga. Kwani mukeneye gusenga? Ngurumva mwe muri Afrika muracakeneye gusenga. Mugabo twebwe ibintu byose birafise isiguro. Technology irabiha insiguro, hanyuma ntawicwa n'inzara, hanyuma urabyumva. Rero muri Afrika mwe muracakeneye gusenga. Mugabo twebwe Buraya Imana ntitukikeneye gose. Yesu adufashe cyane. Haleluya. Hanyuma muri Afrika naho abitwa ko basenga Imana barayigize bamwe ikigirwa mana twitirirwa Imana. Turafise Imana twitirirwa natwe twese turasenga, sivyo none twese turafise Imana. Rero mugabo iby'ubushobozi bwayo n'ibyikora aho genza shiramo akariro gake na fran, ku buryo umubwiye ati Imana umubwiye ati jewe ndizigiye ko iki kintu kizokunda, urizigiye ko kizokunda yego, ubikura hehe? Ninde abikubwiye? Ati jewe Imana yarabibwiye. Imana yarabikubwiye? Okay. Mu yandi majambo ibyo uvuga ko wabwiwe n'Imana mone ntabwo uzokwigera ubona. Gutwenga gajoke Imana okay, reka turindire bizoba kumva. Egome Imana kumburiri iriho mugabo ibyo byo gukora ku byayo si ibyo kuhava wizigira gose. Imana irafasha kandi Imana ifasha wifashije. Ariko nagira nakubwire aya majambo Yesu yayabwiye yariko yabwira abatazi Imana, yariko yibwira abafarisayo baje gukiza wa muntu ku kidengeri Betesida. Hama bamaze kumenya yuko yamukijije kandi ari ku isabato. Bari bazi ko ku isabato Imana ibisinziriye. N'umunsi w'akaruhuko, n'umunsi w'uko Imana ija muri hobo. Rero kumva ko hari icyo Imana yokora ku munsi w'isabato, oya sibyo. Maze Yesu arababwira ngo kugeza n'ubu Data arakora nanje ndakora. Haleluya. Urazi nagenda kubwire ngo ushobora nawe kujya mu bihe nk'ibyo, uravye ibyo uri kurabamwo cyangwa uravye biriko biraba ukamenga Imana muri kurayibona cyane. Mugabo ndagufitiye ijambo ry'inkuru nziza rivuga ngo Imana iracakora.